So utamasoko nakoze ama video atari make. Video ya mbere nakoze ama hypothèse, donc ama hypothèse menshi. Bien sûr iyo habaye impanuka nk'ijya hagomba kuba ama hypothèse ya mbere kumbure ku isoko ya mbere ni ya kabiri bari kuvuga ati ni impanuka accident, ishobora kuba ari accident ikojejwe n'umuntu nuko kumbura umuntu yazubaye canke ya umuriro utapanze neza. Mugabe ivyo aho bimaze kuba vyinshi cyane abantu batakwiba ati bo accident kumbure iyo hypothèse siyo, hacaziga hypothèse zibiri yuko boba ari abansi, sinzi umuntu naze ngo nabansi ba Neva cyane ko bora barakunze ba Neva. Reka nkoreshe ayo materme kwera umuntu abivuze ngaho. Eske nabantu bari kwagwanya CNDD FDD bashaka kwidurumbanya ico gihe cyo guti ni bande, kuko encore une fois neza ko Burundi rutoyi turazinanye, hari imigambi yo muri opposition iri à l'intérieur du pays, hakaba n'imigambwe canke imihari canke imigwi y'abandi birukanywe bari hanze. Rero ngaca nibaza dufashe izo hypothèse zibiri, mfashe kuyambara yuko ari abantu banka leta ya CNDD-FDD. Jewe iyo ide nibaje ko atari yo, kubera uravye CNDD structure ifise ubu ni structure atayindi leta yigeze ironka Uburundi bumeze kujya. No kubwira ko intwaro zabagazana za Buyoya kumbure nabonye ntabwo bari bafise maîtrise cyane ku banyagihugu nk'iyo bafise ubu. No kuvuga mu makomene nta wasanga atamu police hari, nta musika wasanga hari. Abajere ntabwo bari active kujya kwimbonera kure, bari abantu novuga bakora into culturelle. Warashobora kugenda ukinyegeza mu ntara runaka, abasirikari iyo bari hariya kuri centre ntibamenye kuri no muri iyo ntara no muri iyo commune, ivyo byarashoboka. Mugabo uravye ukuntu imbonera kure ziri un peu partout hose, nibishoboka ko ukwinyegeza imbonera kure ntizikubone, umukuru w'umutumba ntagushore gacimbira umukuru wako nyumba ku bintu nk'ivyo. Donc ntivyoroshe ko ubu wocengetera mu Burundi ngo kujya abasende vyaboroheye ko bacengetera ku ntwara y'Ubuyoya, ko abanyagihugu benshi barabanyegeza. So rero nshiye mfata leta ifise inzego zose z'intwaro kuva kuri nyumba kumi kugeza kuri president de la République batsinda amatora ijana. Bafise kandi intwaro z'umutekano uhereye ku iperereza. Iperereza ryo ifise akazi gakomeye cyane mu bintu nk'ibi. Iyo uvuga ko ari sabotage cyangwa abantu b'inkozi z'ikibi, iperereza ryo rigomba kubitata rimwe zikabahagarika batarabikora, cyangwa uwo mubanze kubikora bakaronka inyishu. Alors ikindi bafise igipolisi cyose n'ikintu uvuga ko ari cya CNDD-FDD, washaka igisirikare ugashirako evidemment izo mbonera kure. Ubuntu baba ngo ni nyabune, sinzi ivyo bini vyari ivyo muga kuri kosi vyerekana ko ubu SND ifise memise kuri population ku buryo utokora forfait ngo yicikane. So iyo hypothèse je namize nk'uyinuba ko atari umuntu w'umwansi ariko agomba kudurumbanya Uburundi, agatura amasoko angana uko yose ntagire numwe bafatamo, canke ndaja kubishika ko ntagire na enquête zikorwa. So nagigabuye mu bice bitatu kino kiganiro canke bine je dirais. Hariho hypothèse arizo mpeje kuvuga, hanyuma nje mfata prevention, kwikingira impanuka bikorwa mu bihugu vyose si mu Burundi gusa. Haba hariho ico bita Ministère ya Défense Civile, Civil Defense. Hanyuma muge kuri response, mbega iyo impanuka ibaye bahaseruka gute. Hanyuma nje vuga aftermath, inyuma y'impanuka hakogwa ibiki. Nivyo binengiye kuvuga ko hypothèse ngo navuze ari accident ayivanya mu vy'ukuri. Accident ntabari accident yizanye umuriro wazimise switch, nta accident haba. Accident keshi ba iyo abantu bari barakoresha ivyombo, hakaba ivyombo vyinshi kumbure kaba ijya bavuga ngo ni overload, hagiye ku muzigo mwinshi kuri grid, kuri rya rezo ya electricité. Ariko cyane short circuit nze kunze kuba aho insinga zibiri zitangoma gukorana ko separate zitandukanye zikorana ko ku mpamvu cyangiriya. Agomba bikunze kuba igihe ibintu biriko birakora, kuko bitariko birakora switch iri off, nta current ikirasirikira, nubwo izo nsinga zikozanya ko nta kiba. So izo accident nk'izo ziba normalement mu masaha yo ku murango, hariko akora ibikorwa vyinshi, ugasanga abantu bose bacumetse na biriya bijya ntibirundi batera insinga batazi insulation ihagije, cyangwa ugasanga mu wahaye umuntu umupenje atama yitrese kubiteranya. Iyo accident nk'izo ziba mu gihe hariho activité iri kirakorwa mu bwo nta activité yakora. So iyo accident y'insinga ntisi no yifata. Accident y'umuntu ni hahandi nyene mwijoro isoko bayuga abantu bari muhira yiwabo, kugizina accident shomba kuja kwa umuntu ari kunywa itabi agatera hariya, ari guteka ku ikoroboyi canke ikoroboyi gakwa mu bishambara bikaduga, mugorumva mwijoro haba hari quiet, hari calm, nta kintu kariko gakogwa. So accident je noki vana mu cross. So hypothèse de twari turavuga iya mbere ni abagwanya leta, iyo nanaje navyo nabanyemo kubera nta kuntu vyari gushoboka yuko
batari bwafata abantu mu gihe hari security y'u Burundi imeze kujya imeze ubu, aho n'umuntu yanditse utite ni nk'iyi ndiko ndavuga usanga bashaka kumenya n'umuntu agize comment buri muntu, nta kuntu boreka kumenya umuntu atuye isoko aussi grand que isoko y'Ingozi, isoko y'Ubujumbura, isoko mu Cibitoke, gushanze nzahiye Bujumbura n'ahandi. So ipotezi isigaye n'abadedema, nambwa abantu bakibambaza ati none abadedema avantage yo guturira yo kunyaho batema, si yo gutemaho, yo kunyaho batema, yo gutema igiti bahagaze ko afete niba ari kubutwara wayiturira iki. Ico nikaza kumbura umuntu yosura katohoza impamvu, mugabo je na control yuko sende umenga yifise mu kuboko kubera evidama ivyo navuze d'abord yo hypothèse zende zitari probable, ariko ngiye kuca kabi ca prevention naco cura wibaza ati none kubera iki leta ihaba ntishiraho prevention, ntishiraho mesure préventive. Mwaribagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto. Banyentara bavuka ntara muri hano mukorera hano, mwaribagiye kizimyamwoto. Izo kuri kombina shashiramo prevention na alerte na ndabivuga, usanga amazu menshi moderne ubu abarimwo ama smoke detector, donc ibyo detector smoke canke ibindi detector umuriro d'une autre manière, radiation nk'akarorero. Hanyuma iyo habaye niyo utetse ngaha utetse ukazigiza canke ibintu bitumura umuhisha mwinshi, arome ziravuga ziba ziri connecte kuri system ya civil defense nyene nk'iyo za hari bizimyamoto, bagaca badepesha aho ndaja kwashika mu nyuma ku byo kudepesha ngize ku byo kuri intervention. Donc ugasanga ivyo bintu birahari, ugasanga kumbura hano ibintu bishobora kuca bizana amazi hirya no hino kugira ngo kumbura ibintu bimwe bimwe ntibishe ngo bitongotere mu gihe hari amazi. Hanyuma ugashiraho systeme za surveillance, amakamera arazimbutse cyane muri no misi, kamera zirazimbutse tro no mu nzu usanga umuntu azifise. Naje hano ejo bundi nabese ko mfise kamera imwe ngaha, bose imwe gusa ndazifise hirya no hino, mugabo zigwa amadolari 10-20 peut-être selon ukugomba kuba fancy. Kandi sinzi umuntu azuzavuga ngo baca bakupumurira ko kamera nzikore. Ubu kamera en fait ubu kubera abantu bari energy barazi ibintu by'umuriro ko bitari reliable, ko batizegwa. Donc ibintu bya security ntabwo biconnecta kuri rezo ya electricité udafise backup, baba base ama battery backup hamwe, umuriro ukatitse iyo battery ica ifata over, isi switching over akaba ariyo ikora. Rero ibintu by'umuriro bya security ukase umuriro biguma bikora, baza kugaha small battery backup n'aka battery gatoyi kama volt 9, baraharu battery 9 volt batteries kaba kariko karatwara ico kintu. Hanyuma mu gihe umuriro uhari kaba kariko karashaja ukupitse gaca gafata over, mu gihe ba connecte ugasanga nta kintu watakaje. Donc iyo si excuse, je ne très simple, nta nubwo bisaba engineering ikomeye cyane, ni très simple, ubigura mu isoko konye nuterateranya, nta bintu bisiga ngo uraja ku designing ibintu. So kumva badafise iyo mesure de prévention nimwe, kandi wana masoko ari karasha kuva isoko y'Ubujumbura hiyazigiye kireje nizagenze kwikira, ukumva nta mesure bafashe ko nko bagomba gufata nk'ubigitego, ukazomba bo igitega kwera babonye bijya isoko y'igitega novuze ngo niyo igiye gukurikira, ntibombaza abantu bakora liste mwese ko zose umaziri ku ma province zikuze bagomba kuzuza izo mesures de sécurité za prévention, comme ça ni bizosubire kuba canke bibaye ntibigire ampleur nk'iyo vyagize ubu. So kubera rero leta iri ku butegetsi bafise ibintu byose byangombwa kandi bitanazimvye cyane, mugabo ntibagire n'akamizo na gatoyi, uvumo na gatote hariho kamera kamwe, harimo alarme imwe, izi alarme zigwa amadolari 10 encore, zi smoke detectors $10. Ntabwo ari ibintu biri sophistiqué, kandi no uguze vyinshi wholesale nk'akaroro niba ndagwa $10 hano muri China iyo zikorerwa ni nka $2. So bashobora gutuma ko nyinshi cyane zikuye amasoko yose ku madolari 100 sibure. Ntibyumvikana. Dore nk'ivyo je bitoye tumuvuga nti bon babireka babibona kubera bazi yuko ni bari kwazitura n'ubundi nta kwirwa baranona amafaranga, kandi bazi ko n'undi bazoziturira. Hanyuma ngiye kuri response ni hahandi mu bisanzwe iyo ikintu habaye alarm system, bo izo systeme novuga inzu public, amasoko ni public, sivyo gabone z'umuntu. Iyo systeme ibiri connected directement kuri systeme ya rapid response rapide, ariyo bita aho haba bafise bizimyamoto. Kwanza nko ku masoko cyangwa ku bibanza publique baba bafise ikintu igitwiyo kinini cyane kiri kuri amazi, ariko n'ikiringoti kiri flexible, hamwe nk'abantu bari aho hafi ya kuca kuzana ubudobo bacagenda bakugura iryo robine n'ingoga bagaca bafata ico kintu
tumbereza ku muriro urashaka kuzima umuriro n'ingoga na n'ingoga mu buzu buto nko mu kaduka munafise akaduka kakiyose gatoyi akafise ka fire extinguisher iri portable kumburingana ingana ibombone ni bombone isanzwe mugabo ishobora kuzima umuriro n'ingoga utarakwira handi hantu ibombone kabira hari ico kindi kinini kiri nyuma y'isoko nk'akaro canke ahantu muri point stratégique kikaba kihari hanyuma kandi hakana ivyo bizimya moto nariko ndagira argument mvuga yuko cortege ya Neva uyigabunyemo kubiri Neva ntiboca bamurasa ntiyopfa neza ko ziya cortege keje na keje ari kwibamuza uyigabunyemo kubiri Neva yoguma bayeho cortege ya ndabirabe gamo kubiri ntiyopfa n'ubwo yopfa ndabirabe nta Burundi ntibwo buhomvye cortege bazigabanyije baje kugura kizimya moto ikwiye intara zose intara yose kabise kizimya moto hanyuma umurongo wo wadutse ikaba yahashitse imbere yuko bishika mu Bubiligi bishika muri Canada bishika muri Australia bishika andi hantu niyo response ya mbere donc abari alarme smoke detector très simple ni kintu très simplifié bagaca ba ikintu gasinyare aho hantu bizimya moto baca bakorokana kizimya moto n'ibindi bikoresho bakaza kuzimya umuriro bakaza gukora intervention mugana yuko umuriro ushobora bagatokombera abantu bisinziririye ukibaza ati abantu barabatereranye igihugu abanyago baratereranye donc ngeje response ingene batabara habaye umuriro ntavyo ndiko ndabona ntabwo binshimisha numva umenga babigira babibona nico tuma namfe nico tuma ni nagashavu katohera kuko omwe buri province nk'ingozi ni muri centre ni ko province nibaza yahoze ikomeye yari muri sazi ikomeye bwa mbere je nkiva mu Burundi yari province ya Bujumbura yari imbere bien sûr Gitega agira kabiri ngozi umenga ari mu mujyi wa gatatu nakumvikana ko batari bafise civil defense ngo bace baseruka exactement imbere y'amasata arenza abiri antuka babe bahashitse nubwo buza bazanye indobo z'amazi mugabo ukavuga uti iyi niyo response team bafise pana abanyagihugu basanzwe response team ikaba yahaserutse niyo twafise twonaboza n'ibiragarira mugabo ukavuga uti ibiragarira ibi sinzi ibintu bahora bazimisha ubwatsi kera buhiye ibiragarira nyene bibisi bikiri bibisi naho hoza abantu ukavuga uti umwe bahashitse nta bikoresho bafise mugabo bahashitse ariko bace biryamira bakagona bagasinzira umunsi ugahera isuku igahera abanyagihugu bakagwa dutabarize giruku umva nyene bari kuvuga nk'abantu desespéré bukeye ukazumva ngo turahojeje abantu babuze dude shut up okay bagomba ko wahashitse imbere yuko induru zitangura imbere yuko abanyagihugu bahashika okay donc your response is very poor super poor iri poor cyane gose kubona ata muntu yigira seruka aho hantu polisi ngo ibe yahashyize nk'akarorero kugira ngo abanyagihugu ntibatangure kwiba kuko hari ikindi abantu bace bitweka mukiza bariko bakaza ngo baje kuzima bagaca binjira bakiyo mu polisi kabuza hari umuntu avuga ati jewe n'ubundi no gupfa napfuye hako ibintu byanje bipfa ejo nasize umufuko w'amafaranga hajya urabona mu isoko kenshi na kenshi gufisa ka kiosk kameze nko muhira wawe ejo ugahibagira ordinateur uvuga nzaza kuyitora ejo nasize ndahugaye akavuga ati kajya kantu k'ibihumbi 10 bitanu gapfuye nzoba mpfuye naje ninshake mve naco njera akagwisukamo polisi bihari ati nyabona ntiwisukemo reka tugire polisi kabi hari yazingukije ibuza abasuma ibuza abantu bagwirohamo ibuza abashahrata abantu bavuga ngo reka ndabuzimya atazigene babuzimye basanga aranashwagije n'ahandi ukora nk'ahantu hakaroke buje gusukwa kwa amazi sero natiro y'uwo muriro ibintu nk'ivyo nk'umuriro electrique nk'akarokeza kucyushika gusukwa kwa amazi bo iyindi groupe yabe hari bien sûr ambulance ikabi hari kugira ngo umuntu akomeretse umuriro tujura ashaka gukomeretsa umuntu ambulance cyaba imutabara ngo donc iyo response iri very poor nibona kwemera ko ari igihugu en principe umuntu yorenguka hajya avuye mu kindi gihugu agasanga isoko rikarasha karaba hirya no hino akabura umuntu muri uniforme akabura ambulance akabura kintu moto avuga ati aha turi mu gihugu canke turi ahantu muri jengere runaka ndabivugisha ukuri response very poor response very poor mwaba dedema muri ko muranyumva ijya intervention mukora mudakora plutôt I don't know anacho kandi mvuga ndiko capability ya responsabilité CNDF de muri amasoko utoreka kuyiyumvira umva ntiworeka kuyumvira sinzi nanoje notanga kuko nta nize hari mugada ntureka ufashe na kera narindi isoko ikintu gihiye nk'inzu yawe hiye ugakoma induru ababanya bagaca bafata amasuka bigira kurima abandi kumva ariko binywa rwago bavyina uvuga uti kumbara abanye nibo banturiye ko kera umuntu avuga induru baza kumufasha kuzimya what's going on none utabaje leta ngo mudufashe kuzimya kandi muzi ko ariho system yo kuzimya nk'izo ministère ya défense ukaba nta muntu arengutse wocu ufata conclusion iyi
ariko ngizofata usivye ko kumbure babigira babibona canke arundi mwebwe ati ntibuje kuzimya yireka itokonde niyo ni gahunda ni mchezo wa ndani mchezo wa ndani ko bawita so mchezo wa ndani ica kane ankora ku bantu bashize vuba ndi kuvuga ukuntu amasoko ari gusha mu Burundi ndabisubiremo natanguye kuri hypothèse ya mbere ko ari axe tuyivanamo hypothèse ya kabiri ko ari abansi b'u Burundi tuyivanamo hypothèse ya gatatu yuko ari CNDD niyo je ndiko ndashimikira ko nkurikije nuko ziba frequence nyinshi kandi ata muntu bafata kandi ata prevention bakora kandi ata response ata intervention bakora hanyuma icyaka naco nyine kandi gishobora gufata CNDD ni aftermath inyuma yavyo haca habiki keshi na keshi ni cricket donc agacerere ugumva gusa ku social media ari wariko hana mu gihe uretse ibintu bikaba nk'ivyo vyaturiye abantu benshi hanyuma gacuceceka one you don't care na empathy ufise nubwo abantu babahomba ibintu vyinshi abakuru abare kuserukira leta abaserukiye gushika hejuru bagomba kuba bamaze kwenterevena ati bon turahujije imiryango turagiye gufata mesure de prévention abantu babuze mu inventory ibintu vyanyu turabari bafise assurance n'abatari bayifise kumbure tubashumbusha d'une manière d'une autre umyandikije kugira ngo isoko niyo twayinagura ntibizogire confusion mu bandi ngere zotanga ibibanza ariko na cyane habe enquête okay jeyo habaye ikintu habe enquête abantu bagomba kugira enquête ijo yerekana yuko umusanzo umuntu yagomba kugira enquête nayikore afise ikintu ariko yiyotsa sinzi undi mbonera kure ngaho yavuze ngo bongo umuntu akoze ngo amatohoza yimbitse ngo yosanga ngo abantu biborogesha bayaterura très bien ayo matohoza yimbitse nindo gomba kuyakora nico shaka wowe ufise ubasha gukora amatohoza yimbitse ntuyakore wumva utariko utafise ikintu wiyotsa so hagomba kuba amatohoza ayo matohoza agashika kuri conclusion yakabwira abanyagihugu ati isoko y'Ingozi twagize amatohoza dusanga bemwe batubwira vya bigwanisho nubwo azari contradictoire umwe batubwira ati uze ko nta matohoza yabaye nahajyanye ne batubwiye gusama hypothèse mu ntango mugabo à la fin de la journée kumbura ivy'igisirikare biragoye harimo amabanga mugabo amasoko ni public bagomba guhengera inyuma y'kwezi indwi zibiri seronge ne banyarusa amatohoza bakavuga ati bon twaratohoje dusanga hariho ngo transformateur z'i Burundi zisha naho transformateur z'i Burundi ko zikozwe mu produits inflammables ko zikozwe muri petrole hariho kurusirikwi hariho ikimashini cyari cyarapfuye kiguma gikora hari umuntu yarekanywa gataba caterera hariya hariho twasanze harimo akantu k'agapudre kari inflammable kagurirwa muri Iran twibajije yuko kumbara umuntu yaje agasigamwo itaze mata naho abantu bonona babononera bafate duhe rapport kumbe ntimubafashe muga murafise icegeranyo mwakoze muravuga ariko necessaire muramenya neza aho muri watanguriye n'icyawuteye gusa ikiyagoranye no gutora umuntu yawugize ivyo mugabo ikari conclusion ivuye muri rapport mukayipublier abantu bakayumva ibintu nk'ivyo so yaba rero iyo prevention ntayo response intervention ntayo enquête inyuma y'ivyo bintu ntayo donc la conclusion je novuga personnellement ushaka kumbwira le contraire hanyuma ugasugura impamvu ibintu bidashobora mu ngiro kandi bitagoye nuko CNDD-FDD ifisemo uruhara kadufate ko mu Burundi hari ikintu cyo mu kuzimu kiza kigatura amasoko accident runaka earthquake n'ibiki inzige zateye natural disaster sinzi umuzayi yambwiye ati kera ntiyabona umuzayi yambwiye ati kera umwami yashobora kwihubuke canke bakamuhubuke kera ntibamenya ko yabwiye haca ko bamuhaye medantureka umwami yashobora kunywa ubuki kubera igihugu kiriko gihura n'ivyago atari we yabiteye hagatera inzige mu Kayanza hanyuma gatera umwuzure mu Cibitoki hanyuma hakaba inzige ahandi hantu bakavuga bati uyu mwami ni umukoshi yanditse ko yihubuke cyangwa bamuhubuke mugatsa ko yihaye ubuki niko bavuga mu Kirundi akabisa kwa kubisa ni umarerezuma ko Burundi baba ngo nta bami ntibasangira nta bami bashaka kubaho umwe byasaba ko agenda mugabo ntisaka umuntu agihubukisa ko umuntu juste akinjura
donc ubundi bwa kuntu ari icame harageze ko umuntu yiha ubuki canke abantu bamuha ubuki kubera imikoshi suppose ko yari umukoshi kubera iyi mikoshi ni myinshi cyane uburundi bugeza ahantu hatemba kandi ukumva umukoshi umwe après wundi aho rero ngonje gukura iceye kuri CNDD-FDD dufate ko ari accident mugo accident z'amasoko ziba buri kwezi ubona umukoshi utoroshe byasaba yuko umwami yari guca yiha ubuki canke omwe atanga imihoho ati CNDD-FDD turwe twazaniye umuvumo mu Burundi niyo appel na rose uno munsi dar après-midi umuntu yantefunya avuga ati CNDD-FDD batuzaniye umuvumo. Bon, sinzi ko hari ico noba nibagiye kumbura ico niba ico umuntu yokongera ko kuri ico kibazo cyo kuvuga ati mbega CNDD bikorera iki harabavuga d'abord hypothèse imwe ngo hari ibintu vy'ibimana vy'amangetengete bajamo ngo batanga ibimazi bantu bimana jewe nakoze ntabizi neza sindamenya exact ivyo bintu vy'ibimana byoshobora gusaba ikimazi amasoko y'abene gihugu mbo yindi hypothèse ngo bon ayo masoko ngo na y'abantu bakera baza ku ntwaro za kera bashaka bayabahombeshe hanyuma batangure bushasha bahe ibibanza abandi bantu hako naho nyene isoko y'abujone ntibigeze basubira kuyubaka kumbere bayidutesheje kandi bayikosubiza igihugu inyuma kubera inzigo n'ishari niki abo bantu ahubwo bopfuma basatireka mufashe abandi bari kwarazamuka icyo bita old money muyafashishe new money abantu bashashe nabo bashobora kuzamuka Burundi bukende bukora bwose sirazuma ngo wacu umutwe wose je nubwo kwanza umuntu yambwiye hari umuzengu nkunze gushira ngaha nabagize n'ibyo bari kihwane sinzi ngo ibururiya bariko bahohotera ko ngujya umuntu bari kwamuhora ngo yahoza kora neza ku ntwaro za kera none inzigo n'ibiki ngo agiye kumuhombesha muhwane ki wamuze hakunze kuvuga indodomba ko bariko baramwiba idosiye ngiye ujya mu ntara y'ifisi iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene aha nukubona simbona diabete yaragurutse mu maso mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe none nyakuba yani cyubahiro ndenganura fisa amarira menshi cyane aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya cyarapfuye bo urumva iyo hypothèse yuko bashaka guhombesha abantu basanzwe bafite ibibanza vya kera anyway ikumbura ama hypothèse bamenshi mugabo jewe conclusion ko CNDD-FDD ariyo iriko yonona nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa.